Zero dufite twewe abakongomani kubera imipaka yuguruwe none turashimye cyane ibijyanye no kudandaza abantu bose uzi ko abantu bose hanga ku mipaka cyane cyane Uvira bariko baratunzwe n'umupaka Burundi Congo hapa Uvira Gatumba umuntu wese afite umunezero cyane ibyashara tugiye kubironga neza ndanezerewe cyane gose kubera yuko buguruye imipaka twari tubirindiranye igishika igihe cyari kirekire kabisa abantu baguma bibaza ati none bazokugurura ryari canke bizogenda gute urabona ibidandaza birinjira bigasohoka ubu urabona nko ngaho mu Gatumba ibikorwa byose byasa nkuko vyugaye kuko urabona ha mu Gatumba abantu benshi babayeho batunzwe n'umupaka bakora ibikorwa by'ubudandaji batwara muri Congo abandi bakazana ino niko twari tubayeho mugabo ubu ubukene bwari buri mu kwica abantu ubu mugabo turashima kabisa turaryohewe cyane kabisa nk'abanyagatumba twabyakiranye umunezero mwinshi. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zarashize ku meza amafaranga agera ku miliyoni 15 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu azotanga amakuru y'ukuntu uwo mugabo yofatwa muko murabona kuri ayo masana. Tw'intambara nituko turatsindwa ahubwo nuko izo ntambara izoranga ko tuyitsinze. Ubwira kabiri twa dushobora gutanga ubutaka kugira ngo tuje mu nzira y'amahoro dutafata ubutaka bwacu tubutange tubigihugu cy'u Burusiya kugira ngo intambara ihagarara ati ivyo ntibikunda. Kuri uyu wa mbere igenzo rya 23 ruhuhuma 2023 Urubibe Burundi buhana na Republika ya Intwaro Rusangi ya Congo ku mupaka wa Gatumba nuko rero huguruwe nkuko rero komiseri mukuru ajejwe gipolisi kijejwe ivyo kwinjira no gusohoka mu gihugu yabimenyesheje. Ubwo rubibe rero Burundi buhana na Congo ku mupaka ya Gatumba nuko urwo rubibe bwari bwugawe kuwa 10 Kigarama 2025 inyuma yifatwa agigisagara cha Uvira n'umuhari M23 ugwanya leta ya Kinshasa. Yasibwiye ko iryo yugagwa ryarifatiye ku mutekano muke warangwa mu buseruko bwa Congo. Hano ikiganiro n'amenyesha makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriye imuramvya mu ntara ya Gitega. Evariste Ndayishimiye yashikiriza ko mu migwi igwanira muri ico gihugu harimo abama bashaka kwica abantu mu Burundi. Ico gihe rero yizeza abarundi ko amahoro azogaruka vuba, ariko kandi nuko ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR naco cyatangaje yuko ibikorwa byacu byo gutoza amakori n'amatagisi byasubiye gutangura kuva ku munsi nyene wejo wa mbere ku rubibe Burundi buhana na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Bagira bati abatanga kori bose baratumiwe kutwitura nkuko vyahora. Hari bamwe mu bene gihugu baganiriye na radio na televiziyo nkuru vy'igihugu, bamwe mu bene gihugu koko barashima kuba umpaka wa rwuguruwe wa Gatumba. Umunezero dufite twewe abakongomani kubera imipaka yuguruwe none turashimye cyane ibijyanye no kudandaza abantu bose uzi ko abantu bose hanga ku mipaka cyane cyane Uvira bariko baratunzwe n'umupaka Burundi Congo hapa Uvira Gatumba umuntu wese afite umunezero cyane ibyashara tugiye kubironga neza. ndanezerewe cyane gose kubera yuko buguruye imipaka twari tubirindiranye igishika igihe cyari kirekire kabisa abantu baguma bibaza ati none bazokugurura ryari canke bizogenda gute urabona ibidandaza birinjira bigasohoka ubu urabona nko ngaho mu Gatumba ibikorwa byose byasa nkuko vyugaye kuko urabona ha mu Gatumba abantu benshi babayeho batunzwe n'umupaka bakora ibikorwa by'ubudandaji batwara muri Congo abandi bakazana ino niko twari tubayeho mugabo ubu ubukene bwari buri mu kwica abantu ubu mugabo turashima kabisa turaryohewe cyane kabisa. Nk'abanyagatumba twabyakiranye umunezero mwinshi uburyo ugiye no mu gisagara hagati wumva ingoma imirisho eka biragaragara ko habaye ikintu umwene gihugu yari yiteze cyane ku rugero rwo hejuru. Basanzwe barima basanzwe badandaza
rudandaza ruto ruto, abo bose abarobyi basanzwe baroba amafi atandukanye bagashorerwa n'abakongomani, abo bose bagiye kugira akoyoko. Turashimiye leta y'u Burundi yoyo yagize akigoro kadasanzwe, uno munsi umupaka ukaba wuguruye. Sekirite ni nziza, nta kibazo, tumeze neza, tujabuka neza, nta utugora ahangaha ku mupaka. Yes, mwavyumvise bore n'abenegihugu ku mupaka wa Gatumba. Urubibe rero ku rubibe hajya wa Gatumba rero ruhana na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mufise abenegihugu bamwe batari bake bishimira ko kuba umupaka wuguruwe, ariko kandi sikurane kwa kumane gusa uravye n'abarundi nabo nyene abatari bake barashima kandi baragengwa kuba ubwo rubibe guguruwe. Ha rero tubirabira ku isoko kwa Sione, aho rero abenegihugu batari bake basuye kwishimira uruja n'uruza ko gwasubiriye. Abatari ko baje ku masoko ya kwa Sione barakunze kubona haba hariho parking y'imodoka aziva Uvira ngaha Bujumbura, ariko kandi bajana hatari hake mu ntara zo muri Kongo kandi zacariye kuri umupaka wa Gatumba. Rero abenegihugu batari bake kuko barishimiye nuko kandi uruja n'uruza gwasubiriye. Ikindi kandi mwavyumvise ko Ober ibikorwa ari bijanye n'abatanga kori hariya kurubiwe naho nyene ibikorwa byabo byasubiye rero gukora. Ikindi kandi bya byasabwa n'abatarabwe ni vy'umukuru w'iyari bigosoka aravuga yuko izo mbibe zare zugawe kumvo z'umutekano mukurangwa mu seruko bwa Kongo, akemeza kandi yuko hari imihari y'iterabwoba ishaka gutera Uburundi yakunda guca kuri mpaka. Mugabo yaravye yuko imipaka zo kugururwa mu gihe baravye neza yuko koko atakintu bishobora guhungabanya ku mutekano w'abarundi. Muravyibuka ngaha twari kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba General de Brigade Gaspard Baratuzana, yashikije aravuga yuko tujanye n'imbibe bararaba neza yuko koko umutekano ukingiwe ku rugero rushimishije. Ikindi kandi umushikiranganje yejwe harimo imigana yandi makungu Edward Bizimana mu nama yagiranye n'abaserukira amashiramwe mpuzamakungu ndetse n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi, nabo nyene igihe abakora ico ndavuga ngo bayirenje ico kiganiro ico kiyago yarabigarutse ko aravuga yuko biriko birigwa cyane, ariko kandi n'inyuma yaho deretse kubabwira yuko n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya mu gisata kijejwe ivy'amahoro hano mu karere nabo nyene yarasavye umukuru w'igihugu zombi bazokugurwa kugira ngo vyorohe gushikiriza ifashanyo impunzi z'abakongomani ziri hano mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo yaravuze ati koko turiko turavyiga neza, turabe neza yuko ikijanye n'imipaka nitwugurura akata kibazo bishobora gutya. Rero ni ikintu cyo kwishimira ku bakongomani, ku Barundi kuba umupaka wa Gatumba koko wuguruwe, kuko hari vyinshi na cyane by'inyungu ku gihugu, ku bihugu byose, ku mpande zose, ku ruhande rwa Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Burundi mu bijanye no guhana ibidandazwa, kuko uravye situation ukaraba mu ntara ukaraba ngaho Uvira mu gisagara cya Uvira mu gihugu cya Kongo, koko bisa nkaho ugiye ukarapasiona ku mani bari benshi, ugiye ukaraba Uvira Barundi bari benshi, koko ni ikintu cyo kwishimira. Tuzosubira kubona cyane hari urujya n'uruza ndetse tubone n'ubutunzi buriko burusunura kandi ku mpande zose kubwo rubibe guguruwe. Rero mu vyumve ko rero urubibe Gatumba hari rwa Gatumba Burundi buhana na Republika Iharanira Rusangi ya Kongo guguruwe kuva ku munsi wejo wa mbere kezo rya 2023 ruhuma 2026 guhera isaha 2 akoko ku rubibe hari de la Reine, Premier League, Champions League et bien sûr aussi la Ligue. Et avec Boubette, parier sans gaspiller. Ok, attends, je vous explique. Avec un franc-bout sur Boubette, tu peux parier. Et pour envoler l'aviateur, uniquement avec 200 francs-bout. Chaque bête, même si tu perds 1 ou 2 matchs dans ton coupon, ne t'inquiète pas, car tu as 1000 chances d'être payé par des services de remboursement, ce que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Boubette vous propose beaucoup de jeux, par exemple des jeux virtuels, l'aviateur et bien d'autres. Qui est bien plus, Boubette vous propose des moyens de paiement, entre autres l'Unicash, Cashtel et la Cash, car avec Boubette, tu gagnes, tu tout.
Inkwigira kabiri muri Big 4 yacu nuko rero shira hamwe rigwanye giturire risagwa ry'amatungo ya leta Orikome ribabazwa no kubona Uburundi aho gutera imbere mu byo kugwanya giturire buguma busubira inyuma. Iryo shira hamwe Orikome gishinzire kugwanya ibiturire rivuga yuko Uburundi bwasubiye inyuma, aho rero rifatira ku cegeranyo cyacizwe habona kugenekezo rya 10 ruhuma uyu mwaka wa 2026 nishira hamwe Transparency International. Ico cegeranyo rero ciryo shira hamwe gishira Uburundi mu kibanza cijana na 67 ku manota 17 kwijana, mu gihe muri 2005 Uburundi bwari bufise amanota 20 kwijana. Gabriel Rufyiri arongoye iryo shira hamwe mu kiganiro n'amenyesha makuru yatanze kuri 23 ruhuma 2026 avuga ko ku manota 17 kwijana Uburundi buri mu bihugu 7 kwisi vyugarijwe n'igiturire. Gabriel Rufyiri adushikiriza uko igiturire cifashe mu Burundi. Mbega ibintu by'igiturire mu Burundi byifashe gute ubu? Turavye muri kahise duhere igihe cya Rwagasore, turabe ni ukuvuga ijambo Rwagasore yavuze aje gutsinda amatora, ijambo Ndadaye incungu ya demokarasi yavuze ahejeje gutsinda amatora, turabe n'ijambo Bagaza yavuze ahejeje gusenyura ubutegetsi bwa Micombero, turabe ijambo Pierre Nkurunziza yaje inyuma y'imyaka irenga 10 turi mu njyane, ijambo yashikirije. Turabe n'ijambo mwashaka udutwara no munsi President Evariste Ndayishimiye yashikirije. Ayo majambo yose murabizi, muramenyesha makuru, nta jambo na rimwe rijanye n'igiturire kigira riburamwo mwayo majambo muje gushikira, mwabo bantu bose muje kuvuga. Ndabakarorero nka Rwagasore yaravuze ati imihimbiri ibisuma n'abambuzi abo bantu bazogira ikibanza aho jewe nzobatombereye. Mwibuke ijambo muri manda zibiri Pierre Nkurunziza yashikirije, yavuze tolerance zero à la corruption. Ubwa mbere yavuze mu bisaka by'imbwa byahiye kubarya ibigiturire. Ubwa kabiri acazana slogan yitwa tolerance zero à la corruption. Eka Ndayishimiye yavuze uko nyene, yaravuze ko ibiturire azobigwanya mu mutima we wose. Aha simvuze abantu bagiye Arusha. Abantu bagiye Arusha mu nkomoko bavuze zinjyane zagiye ziraba mu Burundi, bavuze inkomoko zibiri zihambaye: umwina wo kwigungira ku butegetsi hamwe no kwigungira kw'ivy'igihugu. Mu bihugu 167 vyakozwe mu masuzumwa yo kugena igiturire cifashe mw'isi. Urumva cyari mu bihugu hafi 20 birenga 20 byamunzwe n'igiturire. Ariko uno munsi buri mu bihugu 7, urumva kuva mu bihugu 20 ukaja guca mu bihugu 7 byamunzwe n'igiturire. Ico gihe bwagira amanota hagati ya 19 na 20. Ubu no munsi muri raporo ndababwiye bufise amanota 17 bugaca buja mu bihugu 7 byamunzwe n'igiturire. Mu 2005 Uburundi bwaragize ratification ya Convention des Nations Unies contre la corruption. Bumaze kugira ratification itariki 18 z'ukwezi kwa Ndamukiza uyu mwaka nyene Uburundi murantunga
umwaka ukurikira Uburundi bwaciye bushyiraho itegeko ryo kurwanya igiturire. Mugabo kubera abo basuma usanga barakwiragiye mu nzego zose no mu bategura amategeko, baca bashyiraho itegeko n'inzego by'ibikanganyoni. Mbere ibikanganyoni murazi vyari biga bavuga Bujumbura hari n'abatazi ibikanganyoni vyari. Ibikanganyoni ni ibintu bashira mu nubu barabikora, babishira mu murima w'amasaka cyangwa bakabishira mu murima w'uburo cyangwa mu murima w'ibigori, bakagira nk'umuntu yoma kizunguruka gutya, kiguma kigira gutya ibikanganyoni. Iyo inyoni zije kona haro kibaza ko ari umuntu ava giteruye iki mugabo, iyo bimaze guhinyura yuko ico kintu atari umuntu ari gikanganyoni, izo nyoni mukono umurima ziraza zikona zaheza zigasha ziza guhagarara ko ico gikanganyoni nyene. Inkuru igira gatatu muri Big Four yakira kadusimbira makungo mu gihugu ca Mexique. Igihugu ca Mexique kirikwere gikoresha abasirikare bagera ku 9,500 mu guhangana n'abakwiragiza ibiyayuramutwe. Nyuma rero y'urupfu rw'uwitwa Mencho yitavye Imana ku munsi w'Imana. Numwe mu bantu bavuzwe cyane muri no misi. Uno mugabo yitwa Mencho, niryo zina bamutazira, ariko amazina yiwe akaba yitwa Nemesio Ruben Seguera Cervantes. Akaba yavutse igenzo rya 17 ukwezi kw'indwi mu 1966. Yavukiye mu gihugu ca Mexique ahitwa Michoacán mu gace kitwa Aguililla. Yitavye Imana rero ku munsi w'Imana igenzo rya 22 kuno kwezi uyu mwaka, akaba yitavye Imana arafise imyaka 59. Akaba rero yiciwe ahitwa Jalisco mu gihugu ca Mexique. Uyu rero umugabo tuvuga Nemesio Ruben Seguera, uyu niwe yatanguje umuhari witwa CGNG mu majambo yose, akaba ari Cartel Jalisco Nueva Generación. Aha ni mu rurimi rwahari abakoresha muri Mexique, ariko mugabo mu rurimi rw'icyongereza canke mu rurimi rw'icyongereza uyu mugabo akaba ari we yafonze umuhari witwa Jalisco New Generation Cartel. Aha ni mu rurimi rw'icyongereza ni Jalisco New Generation Cartel. Uyu muhari akaba ari umwe mu mihari wakora ibikorwa bijanye no gukwiragiza ibiyayuramutwe hano kwisi, ariko kandi yarazwi mu bwicanye bwo ku rwego rwo hejuru. Leta zunze ubumwe za Amerika zari zarashize ku meza amafaranga agera ku miliyoni 15 z'amadolari y'amanyamerika ku muntu azotanga amakuru y'ukuntu uwo mugabo yofatwa. Muko murabona kuri ayo masanamu ujya niwe ariko ararundirwa cyane. Imiliyoni zigera kuri 15 nizo bafaranga Leta zunze ubumwe za Amerika zaravuze ati ku muntu azotanga amakuru y'uburyo yofatwa amafaranga arahari. Ikindi kandi nuko inzego z'umutekano zigera ku 25 zahasize ubuzima, kuko hatangura kurasana hagati y'uno mugabo ndetse n'inzego za leta muri ico gihugu ca Mexique. Na twayivuze inzego z'umutekano zigera ku 25 zikaba zarishwe. Ikindi nuko ubwa mbere yari yabacitse koko mugamba twacika twayivuze yari ahitwa Jalisco. Murabona ku masanamu tweshikinya makuru CNN Jalisco. Uyu mugabo niho hatangwe kuvuga ngo bijanye no kurasana. Abantu bamaze kwita Imana ubwa mbere baramubuze, bamaze kumubura hama barashiraho ibyapa byose biba kuko umuntu yaronderwa cyane. Nuvuga ngo hariya mwabiriya bihugu hari ukuntu bashobora kurondeza umuntu ku byapa hose kugira ngo publicity avuga ati
this person is most wanted. Niwe muntu ari kararu, niwe muntu wa mbere akenewe ari kararonde wa rwego hejuru. Mwumvere ko ari uno mugabo. Uno mugabo niwe yarondegwa cyane. Bimaze kugenda uko uyu mugabo mwiyemezavuga ngo mwiyo migwano yabaye n'inzego za leta yararashwe arakomereka. Amaze kuraswa arakomereka yarinyegeje, ariko mugabo yagiye gufatwa igihe yari yuriye indege agomba kuja muri Mexico City, niho rero yagiye gufatwa ari naho yiciwe. Uno mugabo novuga ngo yakora ibikorwa koko byo rwego hejuru bijanye n'iyayura mutwe, uno ni Mencho Ruben Osegwela. Uyo mugabo rero kuko twabivuze ko yaragiye kwivuza mu ndege, yaranavuga ngo bafatiye mu ndege, yaragiye kwivuza, yaragiye muri Mexico City kuko yaramagomba kuva Jalisco kugira ngo agende, mugabo niho yagiye rero kwicigwa. Ariko kandi nuko hari nabandi bakirondegwa kuko uyu muhari novuga ngo uno mugwi wiwe numugwi umaze imyaka myinshi. Twabivuze yitwa Mencho Ruben Osegwela, asigana novuga ngo yitavye Imana ku myaka 59. Ikindi nuko yiciwe muri Jalisco ahitwa Tapalpa muri ico gihugu ca Mexique. Uyu icishwe novuga ngo uburyo yishwe akaba yarashwe mu rupfu rwiwe. Ikindi kandi bari bamuzi ku mazina menshi, no mugabo yari novuga ngo yari yitwa, twabivuze ko yitwa Mencho Ruben Osegwela, mugabo abenshi bari bamuzi nka El Mencho, hari abari bamuzi nka El Mata Zetas, hari abamwita Don Nemesio, hari abamwita El Senor de los Galos. Yarafise amazina menshi cyane no mugabo abenshi bamwita. Ikindi kandi akaba afite ubwenegihugu ca Mexique. Ikindi twabivuze ko yatanguje uno muhari, uno mugwi witwa Jalisco New Generation Cartel. Ikindi kandi nuko uno muhari wa New Generation wiwe nuko watanguye igenzo ya 31 hari mu kwezi k'umunani mu 2009. Bivuze ngo rero uno muhari niho watangura, umaze igihe kitari gito, kandi we utanguje mugabo yarari kumwe no witwa Emilio Alexandro Polido Salazar, hano witwa ndetse Martin Arzora Ortega no witwa Enrique Valencia Salazar. Abare nibo bantu batanguye mugabo kwiso nibo batanguje CGNG, ariko kwisonga no Mencho Osegwela Cervantes niwe yari kwisonga. Rero yishwe mugabo nuko igihugu ca Mexique no kikigwana akirondera abo bantu novuga ngo bamwe bari muri uwo mugwi basanzwe bakora cyane mu bijanye no kukwiragiza ibyo byabwenge akwisi. Mu vyumva yuko na Zunga za Amerika yari muri no deal, nubwo Mexique hari ukuntu novuga ngo na Zunga za Amerika bakunze gukwaruzanya cyane bivanye nuko hari abimukira benshi bava muri Mexique binjira muri Zunga za Amerika, cyane ku bantu badandaza ibyabira mu kokora Zunga za Amerika. Nico kintu cyane ihangana naco kuko Zunga za Amerika mwumve ko hari n'urukuta yubatse yagubatse wanashima mu bintu tangaje, harimo n'umuceri ubanze n'umusenya wari urukuta koko rukomeye. Akumva zuko mu kwirinda abantu bava muri Mexique binjira muri Zunga za Amerika, abantu ko kumkwirinda abantu bava muri Mexique binjira muri Zunga za Amerika, kubera ko abenshi zo gusanga batwara ibyabira kuko no musi tuvugana Mexique za Jamaica biri mu bigo biza imbere mu bijanye no gukwiragiza ibyabira mutwe ibiyovya bwenge. Kindi kandi nuko unovuga ngo uno mugwi uno wa CGNG ufise cicaro i Guadalajara i Jalisco muri Mexique. Kindi kandi nuko muri 2019 nuko kwatangura ku mugaragaro kuko warusanzwe ufise nabandi banuvuga ngo waratanguye mugabo mu vy'ibyo ko ku mugaragaro ariho watangura. Ikindi kandi nuko basanzwe bafise n'amashami ayandi. Apa ariko bari i Jalisco barahitwa kandi na Yarit, bari ahitwa Ibaja, bari California, bari Baja California, bari Sil, bari Veracruz, bari Kendi, bari handi hitwa Querétaro, bari kandi Michoacán, bari atareke kuko barashinze imizi. Ikindi kandi nuko abanywanyi babo buwo muhari buwo mugwi baharugwa hagati y'ibihumbi 18 n'ibihumbi 34 nibo baharugwa mu bantu novuga ngo mu banywanyi buwo mugwi udandaza ibiyovya bwenge muri ico gihugu ca Mexique. Ariko ikindi kandi Zunga za Amerika kandi banasonzwa. Ariko ikindi kandi tubitse ko muri Mexique ni kimwe mu bihugu kandi bizokwakira n'igikombe c'isi cyo mwaka uyu nyene mwaka turimwe. Rero uyu mugabo akaba asize abana batatu
asize abana batatu. Ikindi kandi nuko asize n'umugore, ko umugore wa mbere barabanye bavanye mu 1996 yitwa Rosalinda Gonzalez Valencia, mugabo nuko yarafise undi babanye kuva muri 2018 mugabo nubu yarakihari. Bivuze rero n'umwe magabo cyane bariko barahigwa baronderwa cyane muri Mexique. Kwicwa rero ku rupfu rw'uyogo ku munsi w'Imana, n'urupfu rwatangaje abatari bake, rwavugishije abatari bake, kuko no mugabo koko yahigwa cyane mu byumve. Ikiri kandi nuko yarazwi cyane mu bugizi bwa nabi. Rero iyi ikaba yari inkuru hano twari tukiri muri Big 4. Mukanya kandi turabanya na Big 4 ariyo nkuru then nko yari inkuru igira gatatu. Intambara ya Ukraine n'Uburusiya iramaze imyaka yababa igera kuri 4. Intambara itanguye, intambara abenshi bavuga yuko idashobora kumara igihe kirekire, ariko mwabo nuko uyu munsi n'ubu intambara ikibandanya. Ni byinshi maze koronekara kuva intambara itanguye, abatari bake bamaze kwasiga ubuzima, abatari bake bamaze kwicwa, sabanya Ukraine gusa, sabarusiya, ariko kandi hari n'amaze kwigwamwo bavuye mu bindi ibihugu. Ikindi kandi twarabigarutse ko turavuga yuko hari na bamwe mu bava mu bindi bihugu babeshwa ko bagiye gukora ubuzi muri ivyo bihugu bwabo bakisanga mu ntambara. Twaravuze muri Kenya, hari n'umurundi aherutse kubivuga yuko nawe yavyisanzemwo, mugabo twaragerageje kurondera ubuserukizi bw'Uburundi muri ico gihugu. Bwaranahanuye buravuga yuko abarundi baja muri ivyo bihugu bakwiye guca mu buserukizi nk'abaja mu Burusiya, kuko haresanzwe hariyo ubuserukizi bw'Uburundi. Abenegihugu rero umva bashimye guca mu zindi nzira, bica bigorana cyane kumenya abarundi bari mu byo bihugu no gukurikirana. Bivuze yuko rero hari n'abandi usanga harimo n'ibintu byo kudendekanya kugira ngo bacafuze leta y'u Burundi, mugabo atari vyo. Mu kiganiro President Volodymyr Zelensky, ni president w'igihugu ca Ukraine, yagiranye n'ikinyamakuru BBC News, nuko yagarutse ku bijanye n'intambara. We aremeza yuko intambara ya gatatu y'isi yatanguye, itangujwe na Vladimir Putin. Asaba yuko rero iyi ntambara itokwiragira hose. Aye rero namwe mu majambo mu kiganiro Volodymyr Zelensky yagiranye n'ikinyamakuru BBC News, yagaruka aravuga yuko koko intambara y'isi yatanguye igira gatatu. Abatari bake bakaba bafite impungenge rero z'ibitari bike kubijanye n'intambara y'isi. Harebara hari bamwe bavuga yuko baravye kubiriko biraba kuri Iran na Leta Zunze Ubumwe naho tuza kwagaruka, mugabo kandi bakaba batewe n'impungenge kandi kubijanye na Ukraine n'Uburusiya, intambara itariko irarangira. Mubona ku masanamu aho ni muri BBC, uyo menyesha makuru akaraganira nuno President Volodymyr Zelensky avuga ati ko ku intambara y'isi yaratanguye, ahubwo ikihari nuko twebwe dusaba yuko gusa intambara itokwiragira isi yose. No President Volodymyr Zelensky akabatangaje ko President w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yamaze gutanguza intambara ya gatatu y'isi. Ashimangira rero ko rero ahubwo isi kwiye kumushira ko igitutu kugira ngo bimwe mu byo apanga gukorera isi akabisubiza inyuma. Miganiro kandi tuko mubona ku masanamu yagiranye na BBC, aho hari i Kiev mu gihugu ca Ukraine. Zelensky yavuze ko Ukraine itariko iratsindwa iby'iyo ntambara, ahubwo ko ubwayoyo izorangiza, izova mu bijanye na bino by'intambara ari uko iyitsinze. Ayo n'amajambo yande President Volodymyr Zelensky, President w'igihugu ca Ukraine, avuga ati twebwe abanya-Ukraine ntituriko turatsindwa intambara, ahubwo nuko intambara izorangira uko twebwe tuyitsinze. Yavuze kandi ko atemera ko igihugu ciwe cotanga ubutaka bwaco nk'igiciro c'amahoro, kuko biri mu bintu no munsi tuvugana President Vladimir Putin asaba kugira ngo hagarike intambara, nuko bumwe mu butaka bw'igihugu ca Ukraine
bwoja ku butaka bukomekwa ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya kitwa aho Burusiya harimo nk'ibisagara bya Kiev nyene harimo ibisagara bya Donetsk ibisagara bitari bike igihugu cy'Uburusiya gishaka kwigarura ivuga ati buno butaka turabukeneye abube nk'ubutaka bw'igihugu cyacu cy'Uburusiya rero biri mu bintu uno president Volodymyr Zelensky yavuze mu kino kiganiro cyane kigira kabiri bwa mbere avuga ati tw'intambara nituko turatsindwa ahubwo nuko izo ntambara izoranga ko tuyitsinze ubwira kabiri twe dushobora gutanga ubutaka kugira ngo tuje mu nzira y'amahoro dutafata ubutaka bwacu tubutange tubigihugu cy'Uburusiya kugira ngo intambara ihagarara ati ivyo ntibikunda aho rero avuga ati cyane ko Uburusiya bwobwo buvuga yuko bukeneye ubwo butaka ariko kandi nuko hari abasirikare benshi bamaze gutakaza kumana zose wavuga ati si abasirikare bacu gusa bariko barava ati n'abasirikare b'Uburusiya nabo bariko barava mu minsi yezu no president Volodymyr Zelensky yahaye itegeko igisirikare cyo aravuga ati ku kwezi mukwiye kwica abasirikare b'Abarusiya 50,000 ati nimo bantu bakwiye kwicwa nibo dukeneye igihugu cya Ukraine kubona ivyo bintu twabishitsego ikindi kandi yavuze ati kimwe mu bintu niyumvira yuko Vladimir Putin yamaze gutanguza intambara ya gatatu y'isi ikibazo suko yayitanguye gusa ahubwo ni ukumenya aho ashobora kugera nuko twashobora guhagarika iyo ntambara uko twobishobora aya n'amajambo yande ya Volodymyr Zelensky avuga ati ico niyumvira nuko president w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yamaze gutanguza intambara ya gatatu y'isi ikibazo suko yamaze kwitanguza ati ivyo nibisanzwe ahubwo ikibazo nukumenya aho ubwiwe ashaka kugeza iyo ntambara n'uburyo twebwe twoshobora kumuhagarika kugira ngo iyo ntambara ntibandanye Uburusiya burashaka guhindura uburyo isi ibayeho ndetse no guhatira abantu ubundi buzima bagizene ubwabo batihitiyemwo ati hari ukuntu bashaka gutegeka ubuzima bw'abana bana twebwe mu bintu twebwe tutaba twahisemo ana mu majambo kandi yagarutse mwa kino kiganiro kubijyanye n'icifuzo cy'Uburusiya ko Ukraine yotanga ibice 20% by'intara ya Donetsk n'ahandi ndavuga nk'intara zepfo Zelensky yavuze yuko atabibona nk'ubutaka gusa ahubwo abibona nko guta abenegihugu babo no guca intege igihugu ayo n'amajambo uno Volodymyr Zelensky yavuze muri kino kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru BBC News i Kiev mu gihugu cyane cha Ukraine aravuga ati koko ibijanye no gutanga ubutaka ibice 20% byo mu gisagara cha Donetsk wewe siko bibona avuga ati ibi bintu ndabibona nko gushira mu kaga bene gihugu harimo guhemukira igihugu ikindi besa nka twatsinzwe kuko bimwe mu majambo agarutse ko mesha ati kuko nitwavuga turatanza agace gato bishobora gukwega bikanatuma kanda ahubwo bigatuma ayipfuza n'ahandi hantu byari bice 20 bikiyongera bikarenga ivyo 20 n'amajambo yandi ya Volodymyr Zelensky avuga ati ko intambara gatatu y'isi yaramaze gutangura uyu munsi uravyano kwisi intambara ni nyinshi mu bihugu bitari bike turaza kubigaruka ko mu buri Sudan naho nabonye Sudan n'Ubuganda hari ukuntu batariko barumvikana sore ko bijanye n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya nivyo iramaze iminsi tani mike kuko imyaka igera kuri 4 imyaka ni myinshi intambara ihari hama wewe wewe aremeza yuko ko intambara hazoyitsinda tazotsinda namwe majambo yande mu president Volodymyr Zelensky sore bivuze yuko reka twe turindire kubijanye n'ibiganiro kuko hari ibiganiro by'amano ngo biko birategurwa bijanye ngo n'ibiganiro by'amahoro by'uburyo hashobora gutogwa hagatorerwa umuti ikibazo c'intambara kugira ngo hashobore kuboneka amahoro muri bino bihugu no munsi turavuga hano kwisi kindi kandi nuko mu byo ngo ni byinshi igihugu cy'Uburusiya gisaba igihugu ca Ukraine uretse ibijanye no gutanga bwo butaka noho kandi ku meza y'ibiganiro ibihugu bitari bike vyananiwe
aho navuga President Donald Trump yarananiwe guhagarika iyo ntambara kuko ndabibutse yuko mu kwezi kwa 11 hari genzo rya gatanu ari ku munsi wa kabiri we yavuga yuko gusa amakono wo munsi w'amatora avuga ati je ndamutse tsinze gusa nuko intambara ndahagarika amasaha atarenze 28 ariko siko vyagenze. Ikindi kandi aramaze guhura akainovuga nk'inshuro zirenga zibiri na President w'igihugu cha Ukraine kujye magana kujye intambara yarabonanye rimwe na President w'igihugu cy'Uburusiya mugabo nuko ibiganiro bagiranye atamusaro vyavyaye atacu vyavuyemwo bijanye no guhagarika intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Nuko na President Trump akabace yitabaza Papa Leo wa 14 aravuga yuko kumbure wewe arafise jambo. Ikindi kandi nuko ari umwe mu bantu bijunja n'ijambo kumbura President bashobora guhura kugira ngo bashobore kwicarana kuko nta munsi n'umwe Putin na Zelensky baricarana ku meza y'ibiganiro. Ivyo dukunze kubona hari windi bigo mwabo aba president babiri vyaranse. Ikindi kandi nuko President Vladimir Putin bavuga yuko adashobora kwicarana na Zelensky akora komanda yiwe yaheze y'umukuru w'igihugu kuko avuga ati gute shobora kwicarana n'umukuru w'igihugu adaciye mu mategeko mu gina amashinga amateka y'ico gihugu itaramwemeza nk'umupresident ushitse bifata kibanza cyangwa bakore ivy'ibwizo gashingiro rivuga ivyo byose mu gihugu cya Ukraine bakaba bavyirengagije baravye uburyo ubwitange bwa president wabo ariko arakora. Ikindi kandi nuko nivyo President Zelensky yaretse gutangaza yuko ashobora kuzokwitoza kandi mu matora akumwe no kumutora ashobora kuzokwitoza. Ikindi nuko baba president babiri bose nuko bari no Zelensky na Trump aba babiri bakaba bariko barahiganirwa kandi agashimwe ka Nobel mugabo kavuye gatwara umunya Venezuela. Bivuze rero reka twebwe turindire ibijanye na bino bihugu ariko mwabijanye n'intambara no kwisi biriko biravugwa aha tari hakeri kaba yo Big 4 yacu migani wa main switch tukaba twahereye ku nkuru ya hano iwacu tubibutsa yuko urubibe rwa Gatumba Burundi buhana na Republika ya Nkara rusangi ya Congo rwuguruwe rero ku munsi weje wa mbere wegesaha 2 haragazo rya 20 na gatatu ruhuma 2023 twagarutse kandi ko ishira hamwe ryanova ngo rigwanya igitoro hano wacu mu Burundi ni oriko muganiro ryagiranye n'amesi makuru Gabriel Firaronga akaba atewe impungenge nuko iyo guca Burundi cyo kirasubira inyuma mu bijanye no kugwanya igiturire havuga yuko Burundi rufise amanota make cyane kwisi ubiravye ukaraba kandi nuko buri mu kibanza akigiranirwe kwisi. Ikindi kandi twagarutse ku rupfu rwa Mencho ari mu gihugu cya Mexique ndetse Mexique irikirahangana n'abantu badanaza ibiyayura mutwe kuko bimavira ngo kandi n'ubwishe ko besuza gusanga bariko barakora nibijanye n'ubugizi bwana. Twadereje kandi kino nkuru President Volodymyr Zelensky yemeza yuko kuko intambara gatatu y'isi itangujwe na President Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya wewe asaba amakongore guhaguruka kugira ngo barabe intambara hariko arayerekeza hariko arayiganisha ndetse no kuraba uburyo bushobora kumuhagarika.